ye bagabo ye bagabo icoro ndakivugisha imbere y'ingoro nikoreye imboga simbi ingoro nereka imboga imbere y'ingoro ico cegeje imbere y'ingoro nikoreye imboga simbi ingoro nereka imboga imbere y'ingoro ico rero bro kubesha ni icaha ubasari mubona ntibabahinde kiramena kuko nabantu kiramena na uri umuntu kiramena telefone aga telefone ufise ko nahise mic wagira na telefone nakifyeri byiza cyane ariko araduhenze oye nakifyeri umunsi ibintu biraciga kuri The Time 257 ico cima no kugira subscribe cyangwa sabone kugira ngo n'ikindi kiganiro kize kigushikira uyu mujama muri ko murabona ngaha kuba mwahora mumva imicano today tugiye kugira ngo kuri The Time 257 mugira mwiyumvira ibirori hano uyu munsi turi kumwe na ariko ndakuvuga avuga ngo nta mugabo avugira uwundi mugabo arivugira ni pambana hadi terminal Mr. Ephraim Mr. Kiramena agira bera ebane ni Mr. Kiramena uyu munsi turi kumumeze neza uko turi fresh turameze neza nizere ko nawe umeze neza misaga telefone mbona nakiki telefone aga telefone ufise ko nahise mic wagira na telefone nakifyeri byiza cyane ariko araduhenze oye nakifyeri bo Mr. Kiramena welcome thank you very much ndagushimira kwanza kuba wemeye ko dutoyenga muri kino kiganiro namwe ndabashimiye kwa mwiyumviye kudutumira mugaya dushike ngamba twakira kandi tubona ko mwatwakiye neza bo iyi ni The Time 257 ni Bashiri behind the camera wo turi kumwe muraza kumubona mugabo uyu munsi twashimye kuganira na Ephraim Mr. Kiramena byagenze gute kugira ngo iyo ndirimbize iyi ndirimbo mu Rwanda ndayiririmbe navuga ko n'ubuzima rusanzwe tubayemo ndavuga nti foko tugaragaza abantu bakavyumva ku buryo ejo umuntu namusaba nk'ibihumbi 100 azoyampe ntazova yanka kuyama yibaza ko mfise menshi kirasato cyo gituma navuze nti naho mutubona Kiramena bantu dushire ko tu ubasari mubona ntibabahinde kiramena kuko nabantu kiramena na uri umuntu kiramena mena olala yaga ariko uranzigirenda kukundi ikintu nkundira abaririmbyi benshi hari umuririmbyi akora ikintu akabanza kwiyumvira agashira mu mind iyo umuntu akubwiye ngo Kiramena abantu benshi bakunda kubitahura nk'ibintu umenga mugabo nk'umuntu azi ibintu tinya kuvuga ariko sivyo bareka nakwereke par exemple nkawe wasohoye Kiramena harahetse imisi tarimike Bruce Melody agira sohora indirimbo Samoya yabanje kugira kafa mugabo itaranasohoka babanza kumutwenga cyane Samoya mugabo indirimbo isohotse bivanye n'ubutumwa bwari burimo no kuntu yari ikoze izari Kiramena kuko nk'ivyo uvuze novuga ko naje mugira imbere yuko ndayisohora nanje ndasohora cover coming soon abantu benshi bakibona babona Kiramena hari abantu benshi nayirungikiye cover baranka kwipostinga bivanye n'ukuntu batari ko baratahura neza ati ikintu Kimena ni giki ndavuga ati ntaso mugendiri bimaze gusohoka bamaze kumva ibirimwo sorry vyo mutubabari ujya musibanse gupostinga twibazo baririmbye ibi nibi twumvise Kiramena twumva ibi nibi ati no mwumva ivyo ntarababwira uyu munsi Kiramena irashitse hanze ubona ari buhe bushobozi maze kugira ko rero nka Ephraim utari bwabone kuvutangura game novuga ko abantu bari ko baradutahura cyane cyane ko atahura barimbye babarundi ukuntu bameze bivanye n'ubutumwa nashoboye kubwira kuko nari nzi ko azobamo abantu bamwe azogira inzigo ariko nta nzigo irimo ko nanje nabikoranye umutima w'urukundo kuko naje nsanzwe ndumuririmbye naho ntarashika hajya handi bandi bashitse hari genzo hashika muganzo hashika rimwe muhashikanije nashavuga ko vraiment biriko biragenda neza kandi ndizera ko bizobandanya bigenda neza naho kibandanya kitumena mu bantu bavuga yuko muri game bariko baraza neza urimo why kuba ndimwo nuko nkibaho kuko yaba ntabaho urumva simba ndimo ariko kuba mbaho
urumva muri abo bantu nanje ndimo Kiramena imaze kuja hanze abantu barayikunda ubaho uciye hose muri bwa buntu mwita ngo n'ubu studio bwaboze ko bwo ku mihanda ariko naho mu busuzugura ariko muri quartier bukora kana ahariho hose uciye urumva Kiramena muri wewe wiyumva gute ubwa mbere ndabishima gikuru gusa nuko abantu nabo batomenya mugabo bakamenya ivyo mvuga nivyo bintu vya mbere binezereza ya kuko novuga ko harano menshi ahantu ndengana no hafi yo muhira usanga batanze mugi ibikorwa byanje babizi ivyo navyo biranezereza simba shaka ko wamenya ahubwo mashaka ko wamenya ivyo nkora Efraim kugeza muri uyu mwanya indirimbo maze gukora mu buzibuka ndafise 12 zirenga wayitarakwiza album nibaza ko na standard nogira album cyangwa umunani nkabyita kwa album mugabo dufise ikintu kanaka umuntu ari ko araharura cyangwa ari ko araraba akavuga nti ahantu sindashikana umunsi nzobona ko nashikanye inganzo ashobora kugira ikinanje gutegura ibinibi kuko urabona wihuse uvanguragiza album then wanzo no rigomba isohorere nde nande ni bande bazoyakibona bazoyakira gute igihe ubona ko ibyo bintu bitarakunda ukibandanye ukihangana upambana hadi termino gushikaho bizokunda indirimbo irasohotse inyuma yuko haje indirimbo na Bifes on the floor wavyakiriye gute kuba yarakwakiriye mugakorana novuga ko narabishimye cyane bivanye nuko yarantahuye nanje ndamutahura hamaremera ko dukorana narabishimye cyane novuga ko nabandi bantu bandi baririmbye bagize umutima mwene uwo bari ibintu byiza cyane kuko bavuze gufashanya tutse twivuga mu majambo gusa uzosanga baririmbye kenshi zo ngo dushaka gufasha batoya bacu mugabo mwandikira inbox ivyo bakwishura ndi bazicuvyumva nawe tuze turekare kuze turabesha kene gufasha fasha biboneke bigaragara yuko zindirimbe kamara nk'amezi 5 ataciravugwako bihora biguca intege canke birakubaka oya je ntivyo ncintege bivanye nuko ndatahura ni umuntu ntunzwe no dutahura ibintu bije neza ndavyakira bije nabi naho nkavyakira nkamenya ko bibaho kuko nanje ndi umuntu mbaho muri iki gihe uri kuravyifatamo gute mu gihe turazi ko apari ya confinement nubwo mu Burundi bitabaye grave cyane abaririmbye muri ko murabifata gute mu gihe atama concert muri ko muraronka ni kwemera nyine kikatumena nta kundi kwemera kikatumena dukenya urazi ko benshi umisi yahera bazomba ngo ku ma content dufisa amahera na mugiye kuraba ibiganiro bisohoka ku ma TV online menshi urabona ko abastari baratekereje bari calme Kiramena ikatubigume mwibe ariko ndibaza tuzobivamwo ni kwizera byose utusenga cyane urakijijo cyane nukijijo je no kwinda kijijo kuyo wana kijijwe sino ivyo nagomba kuvuga kasa nk'uvyibagira gato ndakijije ko sindi umupagani ariko ndi umuntu nkosheje ni vyiza gukosha ukibuka ubwira iki gusaba ikigongo ca imbabazi kwisubiraho gusaba imbabazi bavuga ati ucumuye ukibuka gusaba ikigongwe umbura umuntu wiyumvira canke no mu bisanzwe twebwe abantu abana b'abantu baravuga nti yukosheje ukibuka gusaba ikigongo umuntu then umuntu avuga tujya umuntu azovamo ikintu niko tubayeho Efraim bo uyu munsi nka The Time twashimye kuganiriza kugira ngo dutahure ibinabiriye ni gihe gishasha rero ushobora kubwira abantu bariko baragukurikirana gishasha ico no babwire bwa mbere ikitari gisanzwe Efraim bitari gisanzwe byinshi bimwe harakuntu akubwira nti ahantu nize ku ishuri bigeze kunyigisha bavuga nti haje hari abantu badandaza maide abantu badandaza maide usanga hari abantu hajeje gusa kamushi ufise ukabira ati je mfise umutahe rero nabuze ukunda gukoresha uwo muntu akakubwira nti utegerezwa gukora ibi nibi ubishimye ukamuha amahera hamuhagira iki ukige urazi ko n'aba engineer usanga ari mweri ushogenda agucapira pragusa wowe bindi ukimenya kubw'ivyo rero ivyo bindi bishasha mu birindire muzobibona hageze iyo hageze abafana bakakubwira ati turagomba ikintu runaka urugikorera nkora ibyo nshoboye kandi nkakora ibishoboka ibidashoboka sindabikora Efraim iyo umuntu ariko arakuraba arabona ko umuntu ufise vision wowe maze kuja kuri stage 2 3 4 5 ikakujugumitsa ivyo ntivyobora kumuririmbyi ariko ni gake umunsi yigeze kumba ko wabaye umunsi umwe gusa mu gico gihe byavuye kuri Mike bivanye n'ukuntu numva ko ndiko ndasohora inguvu nyinshi gusumba izo ntare gusohora hari ukuntu usanga uri kuravuga ugasanga uhatse gusumbya iki
bafre bisigura ngo sono ibimeze nabi muri umwanya mba kwinjira yuparangana ayico gihe vraiment narusha ndumva ko mbaye nabi kuko ama speaker vraiment nazo kuyasumvya ijwi kora mic wasanga hari mu jisho ico gihe vraiment narumse ko mpuye n'ikibazo ko nari ndimba shaka kuri zitatu nza kuziheza ndi habi ari kibazo ari byinshi ijwi ryamaze kugenda kuko numva ko ndiko ndakoresha ingufu nyinshi hari nsanzwe no koresheje ku bantu bakunda kuvuga yuko umwuga wo kuririmba atamafaranga urimo canke se w'ubu star atakintu kirimo wababwira iki irimo navuga ati amahera ariyo n'amahera ariyo ikindi naco nkacamvuga ati amahera ariyo bisigura ngo amahera ariyo iyo umenye ivyo uri kurakora bisigura ngo kenshi ugiye kuraba twego haririmbye go Kenya ariko hariyo novuga ati opportunity dukunda kuronka nimba ushoboye kumenyana n'abantu batatu canke bane canke 10 barenga ubona ko abo bantu hari ahandi hantu bafise ahantu bigejeje muri ibi nabiriya ni vyiza kufatira aho nyene mu kugira ngo nawe ushoboye kugira iki wo kwiyungunganya bisigura ngo ukoresha ubwenge mu guvuze umuziki wonyene gusa umuziki ukoresheje neza uragufasha kuronka connection n'abantu bakomakomeye abantu bakomakomeye urashobora gukorana nabo mu kugira ubeho kuko ugiye kuraba indirimbo turirimba uvuze ngo urabe Hovenizi umva ziboneka kuri iyo ndirimbo batunashize kuri YouTube amarezi ukwezi bamara naya ni ibintu bishobora gusigura bake mu Burundi je bintu bitaraboneka umva muri umwanya muziki nturiha concert naho zironse naho wizo nka kabiri canke rimwe canke mu mwaka ukabura umva muri ico gihe ntuburi kurinziza ariko bivanye n'abantu maze kumenyana nabo ko ndabizi ko nje nkamenya ko udandaza ibintu nibi nkaza nkakubwira icyumviro cyumvikana atari cy'uburofa ndashobora kugikorera urashobora kugikora ugasanga ndabayeho kubera iki wamenye ko ari umuziki nanjye nciye profita aho nyene cyo gituma mvuga ati aho muziki urari ariko udakoresheje ubwenge umuziki nturiya nkese birakaje ariko ibyo navuze mwabyumvise ku bantu nabo bakunda kuvuga yuko uri muri game uri muri entertainment mugabo urashobora kumara imyaka 10 kandi uri umustar uzwi atakintu urakuramo turabibona kenshi ugasanga mu bindi bihugu baratunze mu bindi bihugu ugasanga barabayeho neza barubatse amazu barafise induga famille ngaho babayeho neza uramubona ku kandi kazi nimba ari udandaza inyama aradandaza wayi kubaririmbyi b'abarundi kintarakibona kubera ikintarabona restaurant ngo yanditse ko ngo Ephraim restaurant canke Ephraim bar ibyo nivyo nico gituma ijya ndimo navuze ati kiramena ubu ndibaza bagiye kudutahura abanyagihugu bamenye ko hari ahantu hacoroshe hagihobahoba akwiye kuhasanura ndibaza ejo ni canke hirya ejo bidukundiye hari ibintu twaducyumvira gukora tuzobishikako hari n'abandi baririmbyi bafise ibyo bakora then umuziki wabahaye ariko bafise ukuntu babikoze mugira baronka iryo zina then yo gukora ibintu mbo kubera iki ukunda gusanga cyane biravugwa n'abafana kandi iyo turiko turagerageza kubiraba hari gikunda gusanga abaririmbyi badakunda gukora umuririmbyi abashaka kugira ngo agume muhira no kugira umubone bibi kibazo bavyita bya bindi mu Burundi na showbiz ni showbiz muri mugabo ni vyiza ko dukoresha mu showbiz yacu neza kuko ugumye muhira ujya rurimbo washize kuri YouTube ntirukora kwinjiriza utegerezwa gufungura mu gatondo cyangwa udafunguye mu gatondo ufungura saa 6 no ku mugoroba haruraba amahera yawe urukurajya yari karava nimba upanze inzu amahera yari karava ubirabe neza ntituzohendwe na babandi kuko urashobora kwishinga ugasanga hari umusare arahana afitane kontra n'umuntu kanaka ibintu kanaka ugasanga wewe ati inzu arafise umuntu amumenya ese uwo munsi byahindutse nta mumenye umva bizoca bigenda gute ni vyiza ko tumenya aho turi urazi nka kujya urazi nkajya dufata karorero mugabo sikumuvuga nabi nkasatu byaje urazi nkujya ko usanga ari nk'umuntu azi nko gusiga amarangi ashobora gusanga ari umuntu azi gusiga amarangi hajya yaronse nk'umuntu amuhikiraka akabati sat binda kanitaje anzo insigira amarangi barambwiye ngo urarenze ku bintu byo gucanga kiniki ntibisigura ko sat byoshage nafata irangi bagira no baramuha iryo di arashaka kucyo wafatika bati okay bivanye n'ukuntu je nzi gucanga ibintu kuntu ibintu bikaba neza
amahera ngano ku mugasanga acashiramo abandi bayede nawe acashiramo ngabo nawe akaba hari bakamubona akaba hari akabwa ati sati binoro ariko akurikirana ikintu niki meme na jo pambana nimba ari inzura ashaka kuvuga ati pambana ingo kunukunuku ibyo bintu byose kwamenya ko ubwo buzi twa tushoboye muga igihe tutabivuze ko ibyo bintu tubizi nta muntu azodukura muhira avuge nti wowe ngo ndaguhikira aka kiniki uko umuntu akubona mwo ikintu wowe wagerageje ugira iki kwerekana icyo uterekanye ntashobora kubonamo urazefra tageze conclusion y'aka kantu hamwe abaririmbye mu zo kwiyumvira mugabo ni pare ku muntu bari kwiyumvira base dufate dusibye kwiyumvira kugira ngo uko ikintu runaka wiyumvire wewe iyo uri kurava niyo uri kuraca hamwe muzogira ide mukavuga nk'ubu jewe hamwe nozobona Efraim nkagusanga nk'ahantu uri kuratigita apare y'umuziki none hari umuntu asanzwe ataguzi ko umuririmbyi amamedia arakuza amaradiyo arakuze amateleviziyo arakuzi igihugu kirakuzi mugabo hamwe no gusanga uri kuratigita byonjohera gusumba aho noza numva mbona ushizemo ikirato uvuye muhira ururiye moto urumva uriye moto amplisi muri bisi ngo ntiwogenda kugira ngo ntiwova mu gatumba na bisi ngo ugere ngaha kugira ngo abantu bakubone uri muri bisi jo bisi ndayurira yabikinga ndaryurira kuko uko nakuze ndibaza nta muntu ashobora kubinkuramo ndafise ibingera kandi ndafise umwanya wawe bavatikira kintu cyose n'umwanya wacu kuko nitwara batukishinga mu bintu bimwe bimwe navyo 6 ziri nimbi n'ijya ndirimbo nabivuzemo ziraborera kuko ugiye kuraba uzorabe harabaririmbyi bagiye bajya mahiti bivanye n'akantu baronse bati uno mwaka twaronse umurimbyi kunuko twamuhaye ibi nibi abana bace baherana na kijya gihe nyene bivanye narasubirana kuvuga n'ikintu baronse baca baranyika biva hari abantu benshi uzumva bacha bahindura naho bari basanzwe baba uhindura si bibi muga ukaraba uburyo uhinduyemo nimburonse miliyoni yaba mu kinama gajaja mu kigo corona no miliyoni ko nze aramahera y'ubucafu muri rero amahera y'ubucafu mu kwezi muri rero amahera y'ubucafu kwezi canka amezi abiri umva vyecha bigenda gute miliyoni yashatse kuvuga ko niyo tuma ugaya abantu canke ngo uhinduke canke ngo wigire umuntu wata miliyoni nico gituma mvuze ni menshi mugana vuze ni n'ubucafu bivanye nuko ayo ntiyo guhindura ngo akugire undi muntu wata cyangwa kuzura agenda ku bantu babwira no nico gituma rero nimboronsa ayo make menya ukuntu yakoresha nico utangura guhinduka kuko uhindutse kabiri gatatu bizokugora gusubirayo bazovuye ahantu ukagura no gusubirayo ni kibazo ibintu bibabaje cyane birababaje uramaze kuririmba rap ndamaze kugerageza buke nyinshi si nyinshi cyane ariko navuga ko ari ibyo bintu natanguye kumva mengo nibyo vyongira vyonyubaka mu nyuma abantu barambwira nti ifo kuzurahindura maybe want to hear bavuga ati njya mvanga ahari ngomba kumva kame muri ivyo ducanire kabisa kubona kuno woba wararirimbaye na Bface ukaba utazi gucana ibaze reka tugerageze gato tubagire ubuzima bw'abastar tubayemo what up my people ndababwira ibyo mutazi abastar benshi bubu murabazi bose siko bubaka urukundo bavuga siko rushika ukoze ubugena bayiyahuye uvuze rimwe kabiri abayagi reka tugarukize ngara Efra ni giki cyagutangaje kuba winjira muri game gusa nta birantangaza kuko ibibaho nivyo mbona avuga ati ibi bintu nyene birabaho gusa biranezereza biranezeye kandi narabishimye kuba narinjiye mu bintu nahora niyumvira narinzi ko bitazokunda ariko mbona birakunze iyo uri kuraraba entertainment yubahigeze nakazoza yayo biguha iyihe shusho ndabona ko imbere ni heza nta wifuza guhomba gukora homba kandi nashaka no kubwira n'abasanzwe bari kwadukurikirana bamenye ko twego Star turi abantu cyatwe nk'abaririmbyi turi abantu dufite imitima yiyumvire meza nk'iyabandi ko kenshi hari ukuntu bakubwira ati umustar ntarongora uramaze kuvyumva abastar barabesha kumukwererere no mujya ndimo nagerageje kwivugamo mugabo uwo biraba hari n'abandi bantu batari abastar babikora usanga bafite nk'abagore 3 4 cyangwa 6 ariko bamenye ko
turi abantu turiyumvira uko muvyumvira siko biri naho vyoshika bava ngo mujyamwe abumwe agatukisha umugabo baritukisha barabihindura urumva mugabo rero ubu rero ukuntu bimeze ni mu bitaro mumenye ko natwebwe turi abantu dushaka kugera ahantu kure kaca tugaruka aho twari tuvuye bisigura ngo mudushigikiye ibyo byose mutwiyumvira ko bibi muzosanga atari ibyo bizohinduka muga mubandanye mudufata nabi erega nimwe mudushigikira nimwe ababosi bacu kuko mutaturavye tuzorabwa n'abandi nabo kabiri ntibizokunda ntazogire umuntu agwenda ngo nakarima indirimbo ngo iryoshe ngo ikaze ikiniki ntaca ashoboye igihe support idakwiye mu bwikwiye ategerezwa kuba ari ahantu uvuga nti ya Jene bazakara umunsi w'umuntu taburagera uko umunsi wawe wageze ibintu byose biragenda neza nta nubwo wivuna aho tugiye muri ya mvugo y'ubunebwe ryama ngaho hagume ngaho umunsi wawe uzogera uzobibona bavuga Imana ifasha wifashije nimurondere muzoronka mukomange muzogururirwa okay hama musabe muzohabwa kabisa ewana urumva dodora kabisa bazokugururira ivyo rero nuwaguma muhira portail uri kurakubita hodi minota 5 murindire ntucike intege nuko rero pambana hadi terminal ukore uzogira iki uzoroka namwe rero ivyo foko mudushigikira neza cyane amwe mu buntu wibikiye basoshobora kubwira abafana ndagasohoye muri uwo mwanya umva sinzo ndakibikiye ahubwo ibyo dusanzwe dufise ubu dutegeza kubabwira chambe nuko ndakunda amahoro ariko namavuga ati je nkunda kujya no kubaho kubw'ivyo abafans mugende kuri YouTube mwandika Ephraim PHT Instagram nuko nyene page Twitter nuko nyene hose urashobora kubona ibikorwa by'iwanje hama hari umwanya wa commentaire uhari urashobora kwandika ukavuga ati aha hantu wari warakoze nabi Mr Pambana uzohindure uzogira ukuntu kundi munsi hama uyu mu producteur mari mwarakoranye kijya gihe uzomubwiye azozara kugira ibi nibi ahantu warakononeye cyane urashobora kubihindura ibyo murashobora kuvyandikamo hari amugatu bihindure kuko ntituri then bava ngo twaremwe automatique ariko mumenye ko hari ukuntu dushobora gukosha kanaka ariko impanuro zanyu turazikeneye n'uburyo bwanyu turabukeneye umpaye amahera ukandungikira imikashe ko kashi byose ndabifise ntimugire inzigo nta mustara tugaye ko kashi imikashi baragwera ubashaka gutava bimara mbo Efra turafise the time of smile could the time 257 are you ready time of smile are you ready let me say perhaps perhaps let me try mora ndabikunda iyo ari mu R&B se cyangwa mu rapper kugira ngo adukoreze ko bivanye n'injyana akunda ukoresha injyana iyi akajambo tugiye gukoresha ni cimbere y'ingoro nikoreye imboga simbi ingoro ntereka imboga imbere y'ingoro tutagukoresha muri rap bagabo icyo ndakivugisha imbere y'ingoro nikoreye imboga simbi ingoro ntereka imboga imbere y'ingoro icyo imbere y'ingoro nikoreye imboga simbi ingoro ntereka imboga imbere y'ingoro ico rero bro kubesha ni icaha uko namaze kuvyumva no hava ndekona nene kubesha wambe nshumurira imbere ya kamera imbere y'Imana abantu ko izo no besha ndende mashobora irananiye mo namuhingabura ataguhengeshanya nukorako aho no ava nshumura namaze kuvyumva ko no shira ko biti ndakugere niciye imbere y'ingoro nikoreye imboga simbi ingoro nereka imboga imbere y'ingoro ciye imbere y'ingoro nikoreye imboga simbi ingoro nereka imboga imbere y'ingoro twere wana just no shobora no nshumura iyo ni tayiwa iyo ni impano you have rap mugabo urumva ko naje ku rap na bishobo so nto bishobora bizi huko ndabizi foko ubwo ni mugandi baza samahera wabuze ja ubugumye gusa abantu usanga hano usanga bafite amahera aho kwatunzwe n'ubugumye naco reka behind tuze uza ku ma featuring tuzereka abafana uzaba ha featuring mugabo je ndirimba gospel gospel igana ko ibwi hajya none ko turarimbi ko turarimbi bishegu urumva bavuga ko
turahanura turigishanya natwe ni gospel muza mudufatana turabana b'Imana abana b'Imana reka nta mwana wa satana ba ni saho suko none turabana b'Imana bon Efra merci beaucoup no kuri namwe ndabashimiye cyane nka the time 257 niko bimeze yego ni the time 257 Imana ibahezagire cyane uyu mutima mwerekanye muzokwame mufasha n'abandi kuko mutabayeho ndishobora kubaho kuko ibikorwa byacu mba ntibyaba bisa abantu bayi supporting nongera nshimira abasanzwe bafasha kanya kabo bakadukurikirana Imana ibahezagire bahevye akazi kabo ariko muri uyu mwanya bicaye kuri TV canke bicaye kuri abaricaye kuri TV n'abandi bantu bibereye hanze usanga basoma wifi yacu bakonecta abari ku mafone namwe cyamva turi hana na Africa mu Burundi exactement namwe Imana ibahezagire hama ntimwibagire kugira subscribe kuri the time 257 hama ni wanje Ephraim Pambana hadi 10 million ni Ephraim PhD kuko niwe wanyima subscribe nkuko namamvuga injya uzozimpa umucopo uzongurira akabenzi zokangurira oya ntakongera na karorero akabenzi zokangurira ma subscribe rero taravyibagira muri wa mutima w'urukundo Ebane, yari the time 257 January Bashirian doing the take watch your back one nizeye yuko byakuryoheye turi kumwe na Efraim gira subscribe cyangwa sabone hariya hijya kugira ngo nikindi kiganiro kize kigushikire bane ciao yeah man